Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. So no musi ndashaka kwigana pasteur uko yakoze dimanche, nanje ngerageze kuvuga buhoro ariko mvuga ibintu bikomeye. Amen, amen. Uno musi ijambo Imana yashize ku mutima gusangira namwe nukubabwira kwibanga rya Mpwemu Yera mutunze nk'intsinzi mu mitima yanyu. Amen, amen. Maze iminsi nganira n'abantu mu muhamagara Imana yampaye harimo gufasha no kuganira n'abantu baba bafite ibibazo bitandukanye. Rero ndashaka kuvuga ngo mu buzima siko hari igihe uhura n'ibibazo bya kweri kweri, siko bamwe murabizi muramaze kubibona, siko ariko hari igihe ubuzi ngo waranabibonye ariko ugasubira ukabibona ukavuga uti ibyo naye nabonye ntibyari ibibazo. Mu kwezi kwa kane turi ngaha mu ndwi yacu y'ugusenga ya nyuma, kubo babavyibuka twaragize ijya semaine ijya ndwi yacu y'ugusenga turasenga, hama indwi iheze dimanche pasteur aratubwira ngo yumva arongowe, yumva ashaka ko twongera kwiyindi ndwi yo gusenga gusa tutariko turiga. Hama turaza ngaha gusenga, turiko turasenga haragera igihe batubwira ngo gusengera umutwaro ufise, gusengera ikintu wumva kikuraje ishinga wasengeye kuva kera. Rero ibintu byambaye ko jewe hageze gusengera uwo mutwaro uremereye ufise ikintu wasengeye kuva kera, vy'ukuri atari byo kubabesha, hari igihe ugira ubwoba kuvuga ibintu bimwe bimwe, ariko nyene yaravuze ico kintu gikomeye uwo mutwaro numva ndakibuza, numva ntaco mfise. Mugabo mu gusenga hajye ukurasenga, ndasenga mu ndimi, ndasenga ndavuga nti Imana ngira imitwaro y'abandi bantu. Muri uko gusenga numva muri jewe Imana irikira vyura umutwaro, mugabo uwo mutwaro wari kuravyuka muri jewe mu ncamake wari uw'abavyeyi bagwaje abana, ariko bagwaje bijya bigwara binini binini usanga kwa muganga bavuga ko bidakira, canke ugasanga umwana yavukanye ubumuga umuntu azobana bakamubwira ko azobana nabwo ubuzima bwose. Rero mu gusenga natanguye mbona abavyeyi babiri nzi bafise abana bafise ibibazo, ndabasengera mugabo bari na kure ntibari ngaha, ndabasengera numva umutwaro uramvyutsemwo. Hama muri uko gusenga nkumva ko hari igihe usenga ukumva ko uhejeje, siko ariko hari igihe usenga ukumva ko bidahetse. Murumva ndasenga ariko no mu gusenga nkumva ko Imana irashaka ko ndavyinjiramo, ariko murabibona hari ibintu biteye ubwoba utinya kwinjiramo, siko kuko kuvyinjiramwo nyene egare kuvyinjiramwo egare kuvugana nabo, kuvyinjiramwo egare kwinjira mu buzima bwabo bwa misi yose. Urabona ingwara rimwe na rimwe biroroshe kuzibona ziri kure, iyo zitakutumbereye ngo zizi wanyu biroroshe kuzibona ziri kure, ariko kuzinjiramwo ukamenya ubuzima bwa misi yose, ukamenya ingene bigoye, ukagira iki
nawe uri umuntu urumva ko ivyo bintu ugiye kwinjiramwo bigira bikuremere, urumva ko ivyo bintu ugiye kwinjiramwo basi bigira bikubabaze, bikurende triste. Muravyumva? Rero je narumva umengo nosenga a distance, Imana ibafashe ibakize, ariko sininjiremo ushaka gukwepa un peu. Urumva? Mugabo ndasenga kandi nkumva ko naho vyongora vy'ukuri n'Imana niyansunika kubibandanya ndaza kuvyinjiramo, kuko ndemera ko kumva ico Imana iriko irakubwira kandi ukagishira mu ngiro ari umuhamagaro w'ubuzima bwacu. Amen. Rero ndavyinjiramo ndabona n'igitangaza. Mama pasteur yari karavugana n'umuntu ku telefone umunsi umwe, hama jewe nshika bariko baravugana ku telefone, shika ndabakoroga, hamwe winjira uri kuritwengera ugaca ukoroga umuntu utazowe ko aravugana ku telefone, ndabakoroga ndabacukoza, hama cabwira umuntu ngo ni Denis karankoroga ngo sinzi ko atashe yanyoye cyane. Hama uwo muntu ari mu gihugu ca kure acavuga ngo Denis ndamukeneye, duherukana kera sinzi imyaka iheze, amubwira ngo Denis naraye ndamurota. Okay, acarambwira ngo naraye ndakurota, ngo ndiko ndagusunika, ngo turi ahantu mu ruzu, ngo ndiko ndagusunika n'inguvu nyinshi, ngo nshaka ko usohoka ariko ngo uri kurezita. Urumva? Ngo sina comprendre ingene wezita. Cindibaza ubwo ruzu naho hantu ndiko ndezita kuja, mugako munarinze umukini Imana yashize ku mutima gusengera, ndabwira Imana nti Imana bijya bintu nibaza ko navyinjiyemwo kandi nibaza ko navyemeye, siko? Ariko nivyo ko nakekeranije, kuko urakekeranya kukwikorera ibintu biremereye, siko? Ariko mu nyuma ncanja kumenya ko uwo muntu yandose nawe afise umwana afise ikibazo. Kuri jewe numva birabaye clair, numva ndazi cimana ikirambarira. Urumva? Rero bibaye clair ndabijamo, ndabigiyemwo, turatangura kuvugana nabo bantu guhera mu kwezi kwa kane. Ndabahamagara, bamwe ndabaza amanimero telefone yabo ko sinaye ndabazi, turatangura kuganira, kandi Imana ishimwe mu guterana intege, mu kuganira amajambo y'Imana biriko bigenda neza cyane. Amen. Biriko bigenda neza cyane. Kandi ivy'ukuri Imana ni nziza, kandi Imana ni nkuru. Siko? En fait, hari amasuje nkindi ko ndayivuga mba numva umengo ndi très sensible, kuko je nsanzwe nkunda abana. Rero mba numva umengo kugukorera ku mwana no gukora ahantu hakomeye mu buzima bwawe. Umwe muri aba mama yarambariye ngo twiko turaganira, arambwira ngo Denis, ngo je nibaza ko mu buzima ngo habaho ngo amageragezwa, hakabaho utugeragezwa, ariko ngo hakabaho nibigeragezwa. Ngo iki canje ngo nikigeragezwa. Ngo kandi we ngo nibaza ko atakigeragezwa. Okay. Ndamubwira sigira marire kandi sigira ngire competition. Urumva? Mugaye cyo shaka kuvuga nikiga bene data. Turetse abo ba mama nabandi duha tuganira, ico shaka kubabwira niki? Ndashaka kubabwira ngo mu buzima, siko? Mu buzima hari igihe ukorokera ahantu, siko? Mu buzima hari igihe ukorokera mu bintu. Muravyumva? Kandi ashaka kubabwira ngo ivyo mukorokeramwo vyose sukubera muri abanyamakosa, sukubera Imana ibavumye ishaka kubatera ibibazo, siko? Ariko ndashaka kubabwira ngo iyi si turimwo si juru. Amen. Iyi si turimwo si juru. Na Yesu yaravuze ngo muzohura, siko? Nibibagerageza bitandukanye, ariko arongereza ko ngo ariko ngo nimuhumure ngo kuko je naranesheje. Amen. Rero ndashaka kubabwira ngo kubaho birabaho. Ushobora kuba umaze kubibona, ushobora kuba utarabibona, ariko ndashaka kubabwira ngo iyi si twazanywemwo, iyi si twaremewemwo, iyi si twaje kubaho, ndashaka kubabwira ngo muri iyi si
harashobora kubaho ibibazo bitandukanye. Muri iyi si urashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Kandi nashaka kubabwira ngo aha mwese mwicaye ngaha mwishengero, benshi novuga ngo 90% nta numwe azi ikibazo c'uwo muntu yicaye iruhande yiwe. Mubabona gutya, mubabona bambaye, mubabona batwenga, mubabona basenga, mubabona bari ngaha, mukibaza ngo bobo ngo nta bibazo bagira. Ariko ndashaka kukubwira ngo umuntu wese arafise ibintu ahura navyo mu buzima. Amen. Umuntu wese arafise ibibazo, arafise ibintu vyiwe ahura navyo mu buzima. Mugabo rero ikibazo nyamukuru nkunze kubona canke nkunze kugira kuvyerekeye ivyo nibiye, nuko iyo uri mu kibazo canke ufise ikibazo gikomeye, murumva, iyo ufise ikibazo gikomeye kikuraje ishinga kikuremereye, nkunze kubona abantu benshi, ndiko ndavuga ngo abakristo kuko nibo tuganira kenshi, nkunze kubona abantu benshi tuganiriye canke ndamuravye ndamwihweje, ndabona ico kibazo, ndabona uburemere bwaco, ndabona ubunini bwaco, turashobora no kuganira tuvanye, nkumva umengo ndakeneye kuja kuryama gato, nduhuke gato, ko numva ko ubwo buremere nabwumvise. Ariko rero akabazo nyamukuru kabamwo nakahe? Abantu benshi muri mwebwe ikibazo canyu murakizi neza, murakizi ku mutwe, murakizi ku mpande zose, murazi kujya mu Kirundi bavuga ngo imyenge y'inzu ngo imenywa na nyeneyo, murakizi mugiciye ububafu, mugiciye inyuma, mugiciye imbere, murakizi, mwokivuga, mwogisigura, mwobwira umuntu ingaruka zaco, mukamubwira ico vyonona niki, murakizi neza ikibazo canyu. Amen. Ariko rero kenshi akabazo nkunze kwibaza, umuntu afise Imana muri we, urashobora kumubonamwo ikibazo ciwe, ukakibona kimuremeye, kimusambuye, kimwononye, kimwisha, siko? Ukavuga ngo iki kibazo vy'ukuri kirafise ikibanza gikwiye muri uyu muntu, canke none avuga ngo vy'ukuri kiricaye ku ntebe y'inganja. Mugero kibazo uti none ko wewe novuga ngo ivyo ufise ari bibiri mu buzima, urafise ikibazo cawe, siko? Ariko urafise n'Imana, sivyo? Ndashaka kubabwira ngo abantu benshi ari mu kibazo ukamubwira ko afise Imana, aho akubwira ati rekana n'ivyo, siko? Acana wanani, reka kuzana aya histoire, yiga Imana, none Imana ndayifise kuva ryari? Sindayimanye imyaka 15, urazi ivyo nabonye nivyo maze gucamwo nibingoye, niki kirahari kandi vyinshi vyarampitanye, n'ubu nibindi vyo mpitana. Ariko rero je ikibazo nkunze kugira, urumva, nkunze kugira ikibazo cyo kukubaza ngo Imana ingana gute muri wewe? Sindi ko ndahari kwibazo bitabaho, ariko ndashaka kukubwira ngo ikibazo cawe ushobora kucinjiramo mu kajyango gato, muravyumva? Ikibazo cawe ushobora kucinjiramo mu kajyango gato, mugabo uko winjira mu isi y'ico kibazo ugenda urabona ubunini bwayo, ubugangi bwavyo, ubushobozi bwavyo, angene bikwica, aho bisambura, aho vyonona, ugatangura kubona ingene bidahitana wewe gusa. Murazi uri umuvyeyi ukagwaza umwana mu buryo bwa gose. Hariho nko twa turaganira, kamubaza nti mperuka udafise akazi, madame afise akazi kabayabaye, mugwaje umwana adashobora guhema, ategeza kuguma kuri oxygene, bisavye kugura imashine ikugwa amahera menshi, bisavye kuyitahana muhira. Umwe yarambariye ngo
nahora nkoresha electricité y'amahera ibihumbi 15 ku kwezi, acambwira ngo ubu 15 bihera mu minsi 2, kandi bigahera mu minsi 2 ifo ko muza muraja kwa muganga, ifo ko muza muraja kugira iki, ndazi ko ico kibazo hejuru y'uburemere n'ibibazo gitera kiyo kiratwara n'ikibazo c'amahera. Ufise abandi bana bateza kuja ku ishuri, abo bana barashaka ko bakunda uhabe ubitwararike, ariko nawe ufise ikindi kigutwaye umutwe n'umutima tellement ko umengo ntiwigeze uvyara abandi, ico umva umengo nta mwanya ugifitiye. Rero ndashaka kuvuga ngo ikibazo yicinjiyemwo uwinjira indani ukagenda urabona amakwaye yose, ukagenda urabona impande zaco zose aho kigeraho ubunini bwaco etc. Siko? Kandi nta na kimwe uri kuribeshamwo, ntituguhende ngo no, ngo nta kibazo ufise, oya, nta byo guhendana birimo, urakirimo, kirahari, ngico ngaho urakizi, urakibona, no gushaka kucika urusha ntibigikiza, ntaco bimaze. Muravyumva? Ariko ico shaka kongereza ko, shaka kuvuga ngo ico kibazo gifise ubugangi bwacu, ariko ndashaka kuvuga ngo hejuru y'iki kibazo mbega uwo bubizi canke uwo buvyibuka yuko ufise Imana mu mutima wawe. None ko ikibazo wacinjiyemwo ukabona amakwaye yose n'ubutunzi niki, kumbura utaraheza ku explore iyo monde yacu, siko? Ndashaka kukubaza ngo wo kwinjira muri ico kintu utunze mu mutima naho, siko? Ico naco kindi ufise mu mutima, iyo Mana uvuga ko ufise mu mutima, ndashaka kubaza ngo mbega woyinjiramwo ugatangura ku explore muri yo, ugatangura kujya zaburi ivuga ngo ndashaka gucontempla ta gloire, ndashaka kwihweza, siko? Kuko ivyo bibazo turihweza ubunini bwavyo, turihweza ububi bwavyo, turihweza ubushobozi bwavyo, turihweza ico vyonona, siko? Ndashaka kubaza biragushikira iyo Mana utunze mu mutima, kuko benshi barayitunze nk'agapake k'ikibiriti wowe ufise ahantu, ariko ndashaka kuvuga ngo urinjira indani ukayiraba ukibaza ngo mbega urigiki wewe, mbega urinde, umeze gute, usa gute, ungana gute, mbega ushoboye iki, mbega niki udashoboye. Kubera yuko ndashaka kubabwira muri abo bantu bafise ibibazo, bamwe twaganiriye kandi nkunda kubibona kenshi, bamwe twaganiriye hari gihura n'umuntu kana ko arasambutsa araheze, kandi nawe akavuga ati ndaheze kandi nyene ndaheze, nta na effort ndiko ndagira, ndaheze, ndupfa nimfe nshike, ndapfuye de toutes les façons, siko? Ariko nshaka kubabwira ingene bitangaje abo nyene mpora ndabihweza, nkabaraba iyo batanguye gucungura Imana, nkabaraba iyo batanguye kwihweza no kwibaza ibibazo kuri ico kintu kiri muri bo, kukirondera, kwinjira indani, kwinjira ibwina, kubaza ibibazo vya kweri ufise mu mutima wawe, siko? Kubibwiza ukuri uko yiyumvira. Ndatangazwa n'ingene abo bantu dusura kuvugana batakiri babandi twavugana mu minsi iheze. Ndatangazwa ingene azashushe ambwira Imana, gushika naho hariho bamwe bahora bakanyika nkababura. Rero nkunze kubwira abantu ngo hagiye usanga nabambwira ngo dusuma umuhamagaro wa kizimyamoto ukwiruka kuzimya imiriro. Rero navuga nti mu bisanzwe umuntu akoresha kizimyamoto batamutelefone yarakuri gushima n'amahoro, siko? Kuko atagutelefone bisigura ko atanamwe hariko harasha. Muravyumva? Ariko twebwe hari girugira ubwoba ukavuga uti sasa wa undi ko atari karantelefone ubuho yapfuye canke yakoze igafa. Muravyumva? Ariko ndashaka kubabwira ngo hari umwe nabajije mu minsi yahera, ndamubaza nti mbega n'amahoro hari gihe ngira ubwoba iyo unyitsa, bimeze gute, sava, ivy'umwana bimeze gute? Acambwira ngo fete gadeni ngo warakoze ngo Imana iguhezagire, ngo ibanga namenye mugani wawe ngo usigaye nibaza ngo mbega ndafise ikibazo canke sindagifise. Arambwira ati ca kindi kiri ngaha nyene, ariko ngo ndasanze ngo
kumenya imana, kuraba imana, kwihweza imana, ati turetse ko bikuruhura bikaguha amahoro, nasanze ngo bitangura no kugurura imiryango. Muravyumva? Ati bitangura no kugurura imiryango izana solution. Atangura kubimbwira shushe ambwira ubutumwa. Muravyumva? Je nkibaza nk'abana imana uyu ni wa wundi nyene, ikibazo ni cakindi nyene, ariko umuntu aratandukanye n'uwo twavuganye mu gutangura kubera yuko ariko yihweza imana n'ubunini bwayo. Amen. Rero ikibazo numva afise cyo kubabaza mwebwe, ndashaka kuvuga ngo bega mu buzima bwa minsi yose uri umuntu afise umwanya ukwiye, yitegeka kwiha umwanya ukwiye, akavuga ati ibindi bipfuma bipfa ariko sinza kubura umwanya wo kubonana no kwihweza ubunini bw'Imana yanje. Kuko nshaka kubabwira ikintu kimwe bene data, Imana yarateguye uburyo tugendera mu ntsinzi. Amen. Amen. Mugabo intsinzi urashobora kuyibona mu buzima bwawe canke ugapfa ugowe nk'utagira Imana, atari uko intsinzi yawe itari disponible, ariko ari uko utigeze vy'ukuri winjira muri ico kibanza aho intsinzi yawe ishagaje. Rero ndashaka kubabwira ngo ubifisemo uruhara rukomeye. Kuko nshaka kubabwira ikintu kimwe, hari uburyo tweshapa. Ngo narabisengeye. Warabisengeye. Ngo Imana izobikora niyashaka. Ngo itabikoze naho n'ubugombe bwayo. Ariko nkumva umengo novuga ntumviriza. None kumengo ubifashe byose ubisunikira kuri yo, nkuko umengo wowe nta ruhara ufise. Ndashaka kukubwira ngo Imana izobikora. Imana izogira neza. Imana irahezagira, Imana iratabara. Aba bana baje kutwereka aba basore batatu banse gusenga ibigirwamana, bagasenga Imana yabo, ingene Imana yabiyeretse no mu bidashoboka mu muriro, bakavayo atari umwotsi banuka. Muravyumva? Iyo Mana ntiyapfuye, iyo Mana irahari, iyo Mana irakora, iyo Mana iri ngaha, iyo Mana yiteze ko muhura. Kuko ndashaka kukubwira ngo ivy'Imana ishaka kuguhezagiza vyose izobicisha mu mutima wawe. Ivy'Imana ishaka kuguhezagiza vyose ibinyegeza mu mutima wawe. Rero utegerezwa kwinjira aho hantu ukarondera ibiriyo, ukahe-exploita, ukarondera ubutunzi bwose buriyo, ukaburya, ukabusohora kugira ngo bukugirire akamaro, ariko bugire akamaro n'abagukikuje. Ntushobora kuneglija ivy'Imana, ntushobora kwikawusha no gushira inyuma ivy'Imana, ariko ngo wibaze ngo nabisengeye canke nabwiye bana kabansengere canke nagiye kuraba umukozi w'Imana, nagiye kuraba ntazi wa hehe ansengere kandi yambwira ijambo. Umviza abari ikintu kiga bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo ne vous y trompez pas mes chers, on ne se moque pas de Dieu. Urumva ngo ntimwihende bene data, ngo Imana nticokogwa. Ndashaka ngo abantu benshi bameze nk'abantu bashiriwe amahera atagira uko angana, amamiliyari bashirirwa kuri konte, siko? Hama babaho bakenye, arabakene babi, basegerereza, bagenda kubwira abantu ngo babatabare. Umwe muri abo bantu turiko turaganira, hari umwe nawe afite ikibazo c'umwana yavukanye ibibazo biri n'abaganga batazi ibyo ari byo ariko biri compliqué. Rero nawe nyene bimutwara amahera menshi. N'umuntu nari nsanzwe narabwiye Imana mu buzima, rero kubera uburyo byaratwara uburyo, bitwara uburyo bwinshi, agaterereza
n'abari iruhande yanje narabaterereje siko baraparticipa bakagira iki muga naho mu participa kabati uyu mwana ntagwaye inkorora ntagwaye malaria ntagwaye grippe ntagwaye iki ntagwaye no munsi ejo ukwezi kumwe tuzoba twavuye mu bitaro agwaye ibintu tutazi mu bisanzwe iyo bigira niyo nkaraba uwo muntu twiko turaganira nkasanga ivy'Imana je ndiko ndamubarira sivyo bimuraje ishinga ntibimwenteresa ariko ashaka abamuterera bakamuha amahera urumva muganga mubwira nti naho boguterera bazogira aho bagarukirije naho boguterera ntibazoguherekeza ubuzima bwose nimba uwo mwana mugaye uravyumva rero ndashaka kubabwira ngo abantu benshi niko tumeze turashaka abantu badusengera turashaka abantu batugirira ibintu nibi ariko biratworohera kwirengagiza no kwikawusha Imana iri mu mitima yacu usomye mu Bagalatiya umurongo benshi musanzwe mumenyereye igice ca 5 siko umurongo wa 22 siko haravuga ngo ariko ivyo Mpwemu Yama n'urukundo n'umunezero n'amahoro no kwihangana n'ingeso nziza no kuba umwizigirwa ngo ubugwaneza ukwirinda ibimeze bityo nta vyagezwe bibigwanya ndashaka kuba kuri aka kajambo kavuga ngo ivyo Mpwemu Yama ivyo Mpwemu Yama muri Bible français courant bavuga ngo ivyo l'esprit il produisa en vous muravyumva reka ronda bivuge muri aya majambo ndashaka kubabwira ngo uwo mpwemu ari muri mwebwe siko hari abo twigeze kugira ivyo vyigwa mu maklase twigeze kugira kera tukavuga kuri Mpwemu Yera amahoro ya Mpwemu Yera atandukanye akavugwa nka kujya Imana yavuzwe ngaha mu buryo butandukanye siko bakatubwira ngo Mpwemu Yera niwe agukonvinka icyaha siko ariko ndashaka kukubwira ngo ijambo icyaha risigura iswata ijambo icyaha risigura guswata l'objectif rero ndashaka kukubwira ngo Mpwemu ari muri wewe siko niwe aguprevena akakubwira ngo ugira ukubita iswata ntuje ngaho ntugire iki ugira uswate kuko abantu benshi tuvuze ivyaha aca yimvira juste ivyaha bya bindi mumenyereye ariko ndashaka kubwira ngo Mpwemu Yera niwe agukonvinka uravyumva akakwereka ingene ukeneye Imana muravyumva hama agasura akavuga ngo Mpwemu Yera niwe arrestora imishaha yacu siko niwe asananura imishaha yacu yasambaguritse kuko hari abantu ngaha muri mwebwe mwasambaguritse mwarasambaguritse kubera ibintu mwahuye navyo mu buzima mwarasambaguritse kubera ingene mwavukiye mu miryango imeze gutya na gutya mwarasambaguritse kubera ingene mwahemukiwe mwarasambaguritse kubera ingene mwagiriwe nabi mwarasambaguritse kubera abo mbari bwizeye ko ari bo bobafasha ari bo babasambuye mwarasambaguritse kubera hari ingo zisambagura abantu uravyumva mwarasambaguritse kubw'impamvu nyinshi ama deception hari n'ubura umuntu wiwe agasambagurika agahwera akagira muravyumva rero ijambo ry'Imana rikubwira ngo uwo Mpwemu ari muri wewe niwe aza gusananura umushaha wawe wasambutse kubera yuko ico nshaka kukubwira niki twebwe twoza tugahagarara ngaho imbere kuri podium tugatangura kukubwira ngo wesha gira amahoro degaje umunezero iri kumwana w'Imana gira umunezero erekana urukundo reka iyo nzigo reka ayo macakubiri reka ibi nibi ariko ndashaka kukubwira ngo naho uzobigerageza ntavyo uzoshobora kuko ntibishoboka ko uwo musaha usambutse urumva ukora ivyo umushaha wubakitse rero ikibazo gikunda kuba nikihe nuko abakristo turi mu bikorwa nakoze iki sinakoze iki mbega ndakora iki sinakora iki umviza kubwira ikintu kimwe uza gukora ukomeze
naho wotwengera abantu ukabereka umunezero ukagira iki ukanyegeza umubabaro uri muri wewe uraza ngaha kudutwengera Yesu ashimwe haleluya afite umunezero afite urukundo rwinshi ujya muntu haleluya hihenda kana kaguce ko ngaha kagutsitare ko kaguhonyore ucupa washanowe abantu bavuga ati attends ugiye karatwenga hari umupasitori yari ameze gutyo oya yumvise ariko aravuga ubutumwa akabebe kakarira agatsitara Yesu arakomeye yavuze ibiki ko zaraciye yadukara bihagaritse ibyo vyana ngo banyina babihama ntuzeye umva 30 minutes zikurikira yavuga mutumva ivyo karavuga kuko wabukira isuro shoke ivyo yaje kuvuga rero ndashaka kubabwira ngo hari igihe ama system twevoluwamwo ama system ndiko ndavuga na eglise atumenyereza ukuntu twifata mu bantu ngene twigirisha muravyumva ariko ndashaka kukubwira ngo uwo mwanya utakaza muri ivyo kubera kuratakaza umwanya wigirisha kandi ijambo ry'Imana ko rakubwira ngo Mpwemu ari muri wewe arasananura umushaha wawe wasambutse kandi yawusananuye ibintu vyiza ubikora naturellement ibintu vyiza ubikora automatiquement kuko si effort ni kuri ni kumeza amen hama agasura kukubwira ngo uwo Mpwemu niwe aguhishurira akubwira qui est le père mwebwe mwibaza ngo hari umuntu ngaha yo babwira Imana mukayimenya ko yatwayibabwiye nta muntu numwe azokubwira Imana ngo uyimenye kubera bayikubwiye ndakubarenga ikintu conyene kizogutuma umenya Imana naho igeza kukwihishurira niho nawe uzogeza kuyimenya amen kandi uwo Mpwemu ni waguhishurira ariko ndashaka kukubaza ngo nimba uyu Mpwemu atafere mufitaniye nimba uyu Mpwemu mu buzima bwawe ari gucya agiye kuvuga ikintu ubwo ati Mpwemu Yera hora ndacerewe ngiye kuri eglise nimba muza ngaha mwazibije Mpwemu mwibaza ngo muri ko mujahe ndashaka kubabwira ngo mumbabarire no bako kuvuga ibi bintu muzopfa nk'abapagani bose kuko idini riraduhumuriza ukamengo urumva uyu Mpwemu aragorana ntawo mwishinga mugabo naho nta mwishinga Jesi meze nk'abapagani siko je ndaja kuri eglise je narahevye kunywa inzoga Jesi sinywa itabi sinywa urumogi singenda hanaha sinkora ibi Jesi ntrompa umugore wanje Jesi ndi tukavuga amajambo menshi nkayo muravyumva ariko ndashaka kubabwira ngo umviriza umunsi umwe uzohura n'ikintu kikwereka yuko ivyo kwigirisha bidakiza umuntu vyakwere mumbabarire womengo ndiko namenasa ariko reka ndabivuge muri aya majambo je mpanda birakubantu bose tuganira hari gihe umuntu mwaganiriye ukumva ukuntu par exemple ari umujene akubwira ingene arota kujiburaya akakubwira ati jewe gadeni Imana yofasha nkava muri iki gihugu Imana yofasha nkajiburaya siko ariko ndashaka kukubarira muravugana yashitse muri bwa buraya ukumva yidoga kurusha uko yidoga ari Bujumbura ugasigara upepe yakayaga gushaka kumwibutsa ngo nongo sava ngo basi wibuke ko wavuye hahandi waruri basi wibuke ko basi niki cakemutse ngo acasha deni ngo reka kuvuga ivyo utazi bo ndabizi ko ari kugushigikira none tubigenze gute hari abantu ngaye imyidogo yose ihagaze kuri mariage deni nogira mariage kazomva haheze iminsi ngaha reka kubwira ngo deni kwihenda birabaho nta kundi sindi busubiza igihe inyuma mugabo iyaba imyaka yose ubira inyuma ngo sinobihisemo mushaka ndababwira Romains 8 since 14 ou 24 je sais pas aho ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ngo yasumese ibintu vyose à la vanité ngira ndakubarire ngo ibintu vyose wibaza ko ari umunezero ibintu vyose wibaza ko ari vyahatari ibintu vyose wibaza ko biryoshe ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yabishize munsi y'intwaro y'ubusa
rero ubibona kure bakakubwira ngo nubusa ntavyo wemera bati hacasha ntaco shika nayo nzovyibonera muravyumva ariko ngenda ndakubwira ikintu kimwe niba gushika nayo uzonanigwa uzokubitigwa uzomera kwa kundi wari umeze uzogogwa uzosufra kwa kundi nyene kuko ivyo bintu byose atakintu na kimwe cagenewe kuzana ibi Mpwemu Yera azana muri twebwe. Mpwemu Yera Bibiri tuvuga ngo niwe azana muri twebwe amahoro, niwe wenyene ashobora kuzana umunezero, niwe azana urukundo, niwe azana ubugwaneza, niwe azana kugira neza. Ega sindiko nakubwira ngo niwe uvyizanira, vyizanire turabe, vyizanire turabe. Jekira nahora nibaza kuri eglise bakigisha ku kintu cicaha je nkora, murumva bakavuga ngo abashaka kuza imbere kwihana bazi. Je nkumvuye ngo mana jewe ndemeye kumaramara ndakemetse ndagiye haje imbere bashaka bamenye ko ndagikora, ariko kabasi mana nizere ko ubuhoho ndagikize. Urumva aheze indwi zibiri nagize eforo, nagize ibishoboka byose, nkasubira kwisanga hahandi ucugwa mu kwiyagiriza. Rero ndiko ndiyagiriza nkibaza none wa musi nariko ndabesha rijya sengesho nagize nariko ndigirisha sinari sincere cyane, ariko Imana ikambwira ati waransenze, ariko naho wansenze ushaka kubikoresha inkomezi zawe, naje ndakuretse uyobegwe ushikunanigwe uheze wumve ko atavyushobora hamuze kuri jewe. Mu majambo waransenze mubiboneka waragiye imbere, ariko si jewe uri kurakontako uri mu bindi. Hari abantu ngaba biteze gukira ingwara, hari abantu biteze guhezagirwa n'Imana, hari abantu biteze ibinibi, ariko ikibazo niko ndakubaza, ivyo witeze ubiziga mu nkomezi zo mu mushaha wawe canke ubiziga kuri wa Mpwemu? Kubera iki gabene data ndababaza akazo kari simple. Kubera iki ngaha ndi mwinshengero dukoranye n'abantu bitwa ko 90 nabangahe kwijana bavutse ubwa kabiri, bisigura ngo ndimba twaravyawe na Mpwemu turabantu spirituel siko? Hari ngenda abwire ngo ahanyene mwishengero ni wavuga ibintu biri spirituel gose baza kukuranga nk'umusatsi, ariko ni navuga ibijanye n'imico yacu canke n'idini muza kumva ari sawa. Bisigura ngo ico twiyitirira byo kuri sesho cabaye nico gituma abantu nka mu pasteur haheruka kuzino kasimvuga amazina mpava mvuga ibitari byitwa nyo quelque chose inde Nyankore. Okay. Okay, Nyangot. Bref, wonyene. Niwe ariko aratubwira vision yagize igihe yavyigisha ngaho imbere, agaca avuga ngo Imana ikamubwira ngo rijya shengero ubona ngo 2% bonyene nibo banje bakweri. Wowe kacaza uti none cye haragiye igihe ngira ubwoba kaca nibaza ni systeme ya eglise. None gamana turakora ikintu kingana gutya hakaza abantu bangana gutya ariko ntibacika bawe. None ibi bintu turimo ni biki? Ibi turiko turagira ni biki? Nimba tutaraba Imana, nimba Imana itatwishimira ngo ivuge ngo uyu ndamufise, ibindi turimo ni biki? Ivyo turiko turakora ni biki? Nico gituma ivyo urimwo bihuye n'ingwari abaganga bavuga ko idakira, ivyo urimwo ntibishobora kuresista, urapfa nk'abandi bose. Nico gituma uhuye n'ibibazo n'intambara vyica umuntu bikamusambura, ntituzokubona muri ivyo bibazo ufise amahoro, ufise intsinzi, ufise kunesha ngo bimeze uko, ariko ujya niwe mahoro yanje, ndafise amahoro, ndafise umunezero. Ntituzobibona kuko uwo siwe mahoro yawe, nta fere mufitaniye, uri umuntu wo muri eglise gusa. Waraja ha wasinye contrat na Life Center, urakurikiza iyo bakubwira, basabye kwatizwa urabatizwa, basabye amaklasi urayakora, ariko Imana yo aho ihagaze kuravye irakubaza ngo mbega wewe ufitaniye aferi ihe na jewe? Mbega wewe mu buzima bwa misi yose ufitaniye aferi ihe na jewe kubesha? Ico rero nico kibazo, kubera yuko duca tugera handi mu yandi ma situation twiteze ko ca kintu dufitaniye
ya migenderanire kigira ico gikoze. Sindiko nabwo ngo Imana iramanyama ngo isama caprice ngo icuvuga ngo no ngo wanse ngo nanje ndanse, si ibintu by'ubwana. Imana ntitungana, siko? Kera nageze kuyibaza Mana kweki ndagutuka nkagira ibiki ntucunye kraza ngo unyice. Imana ikimbwira ati je nawe ntitungana. Yaba ukubita nkakubita wopfa muri rimwe, siko? Ariko je uraza ugakubita nkakubona nk'akana kababaye nkaca ndaguterura nkaguhoza, kuko nitungana. Aha mwobona umuvyeyi ngaha akana kiwe kaza kakamucaka kamukubita mama sinshaka, agaca duzi igitenga agakubita ijido agaca kicara kaka nkuriko yica umusuma. Ngoca mbona ko afite ikibazo, n'est-ce pas? Rero Imana ntimungana, ntiri mu bintu vya gutya aya. Ariko icyo nshaka kubwira ni ikihe? Imana ni vitamine ubuzima bwawe bukeneye. Rero wewe uretse gukonsoma vitamine bizogaragara, bizoja habona, uzoba kazinga, uzogira amagara mabi, hazoza ubugwara bwose buguhitane. Muravyumva? Ibintu byose bizokwekraza. Ibibazo by'ubuzima bizokwekraza. Kandi wumva ushaka kuja iburaya aho ibibazo bitari, uzokumigwa, uzotora ibindi utigeze kumenya ko bibaho. Ndashaka kuvuga ngo kuri ino si ubuhungiro ni Kristo nta kindi. Rero ntushobora kunegrija Kristo mu buzima bwa misi yose. Ko ndashaka kubaza ikintu kimwe. Mu buzima bwa misi yose wewe Kristo afise umwanya ungana gute? Mu buzima bwa misi yose mubanye gute? Mu buzima bwa misi yose muvugana iki? Nonega bene data, twe twitwa turuvyaro rwa Abraham. Uyu mugabo wa Abraham wumvije ama histoire yiwe, n'umuntu Imana yabwiye ngo hewe ingoro twimuke. Va mu nzu yaso, va ngaho umenyereye, va ngaho metriza, va ngaho washinze imizi, va ngaho ugeze aho ugeze, tugende ndagutware mu gihugu utazi nzoguhezagiriramwe. Mweza ko ivyo bintu vyorosha? Birorosha? Ngende iyo ntazi jewe. Rero mu bisanzwe bisigura yuko namwebwe uwo Mpwemu aba muri mwebwe, siko? Ababwira la même chose. Ababwira ngo ingo va muri mind ziwanyu, va muri mentalite ziwanyu, va muri ivyo vyanyu byose wahaye agaciro, ndagutware ndagushikane kuco nakuremeye. Amen. Ejo twaganya nawe Obed ndamubwira ikibazo namye nibaza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yakuremye kugira ngo ubwiza bw'Imana bube manifeste ngaha ku isi, siko? Nkaca nibaza amamiliyari ntazi uko angana y'abantu bari ngaha ku isi uko bangana. Hama wibuke ko hariho n'abandi babayeho bapfuye barenga ubwinshi abariho no munsi, siko? Hama wibuke ko hariho n'abandi bazobaho, siko? Nkaca nibaza nti none ugerageje kuvyibaza, vyari bikenewe ko wewe bakongeramwo kugira ubwiza bw'Imana bugaragara? Ndababaza, vyari bikenewe ko bagushiramwo wewe? Rero Imana sikijuju, muravyumva? Nimba yaragushizemwo nuko izi ingene yo yiteze kwerekana icubahiro, gloire yayo biciye mu buzima bwawe. Ntiyakuzanye par hasard, ntiyakuzanye kugihamana, ntiyakuzanye yihenze. Si abantu bihenze bakaryamana, ushaka ube wavukiye muri relation bafashe ku nguvu, umuvyeyi wawe uburyo bwose uri ngaha ku isi. Ndakubwiye ngo ntiwaje par hasard, kubona uri ngaha yari ubugombe bwayo, kandi yashaka guca mu buzima bwawe ngo yerekane icubahiro cayo. None ivyo bintu mwibaza ko imitwe yanyu izobashikanako? Imitwe n'ubwenge bwacu vyo bidushikanako. Nico gituma ikubwira rero ati ntavyuzi, nta nivyo wotora ntiwomenye iyo biva niyo bija, ariko ufise Mpwemu w'Imana muri jewe. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nibande muri mwebwe bomenye ivyiyumviro biri mu mugenzi wanyu. Nta numwe watari Mpwemu yiwe. Akavuga ngo none ninde yomenye ivyiyumviro biri mu mutima w'Imana? Ngo bimenywa na Mpwemu wayo. Uwo Mpwemu rero ni wari muri mwebwe. Uwo Mpwemu rero ashaka kurongora ubuzima bwanyu, kubera yuko uwo Mpwemu ashaka kubashikana ku mpamvu Imana yabashiriyeho ngaha ku isi. Amen. Rero atari karabarongora
mushake mu b'intore, mushake mu b'abantu society ikomera amashi, mushake mu b'abantu bitonda, mushake mu b'abantu twese twemera ko bagize iki, ntuzoshika kuca Imana yakuremeye. Uburyo bumwe buhari bwo gushika kuca Imana yakuremeye ni ukurongorwa na Mpwemu Yera. Amen. Uyu Mpwemu Yera rero mu vyo aproduiza, mu vyo afabrika, ashira muri we w'amahoro, ashira muri we w'umunezero, ubugwaneza, bijya vyamwa vyose mwumva. Ariko uyu mpwemu umwikawushije ukamugaranira ahantu kagira gutya, haba hasigaye kameremere yawe, nature yawe. Siko? Kameremere ni mwazo ni gishetani kiri muri mwebwe, none kameremere bivuye mu kumera, siko? Niko mumeze quelque part, siko? Nuwo mushaha wanyu, ni ubusigaye. Uyu kubera udashobora kuresista ibintu vyose, ivyo uzofabrika muri mwebwe nibijya bibi mwumva, amacakubiri, inzankano, ibintu nyene nk'ivyo vyinshi. N'est-ce pas? None ndashaka kubaza ikintu kimwe. Urashobora vy'ukuri kwemerera Mpwemu Yera ukamureka arongora ubuzima bwawe? Ega ndabizi ko bitorosha. Ega ndabizi ko wibaza yagutwaye. Ega ndabizi ko ubuti reka aha ntera mu ishamba. Mbega yo ntwara hajya na hajya. Mbega yongiri iki niki? Siko? Ariko numva no kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo intango y'ubwenge nukumvira uhoraho. Ahazogutwara hazokwama ari heza kurushaho wo kwitwara wewe. Amen. Amen. Reka mpereze ku kagani Yesu yaciye kajanye n'ubwami bw'Imana. Siko? Kari muri Mathayo gice ca 21 guhera ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 31. Siko? Mathayo gice ca 21 guhera ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 31. Ya. Aravuga ngo mugira ngo iki? Ngo habaye umuntu yarafise abahungu babiri. Aragenda barira mukuru ati genda mwana wanje uyu munsi uje gukora mu ruzabibu. Aramwishura ateka singenda. Maze hanyuma aririmbura aragenda. Siko? Aja kuwa kabiri aramubwira ati aja kuwa kabiri amubwira kuno. Wa kabiri nawe aramwishura ati ndagiye muvyeyi. Hama ntiyajayo. Ngo none muri abo bompi nuwuhe yakoze ivyo se agomba? Siko? Ubu ni Yesu yaciriye umugani abantu. Aravuga ati umuvyeyi yarasaba abahungu babiri. Hama aragenda abwira umuhungu ati mwananje genda ukore mu rujya muzabibu uyu munsi. Siko? Wa mwana ambwa ati ego muvyeyi ndagiye. Hama ntiyigeraho nyorayo. Muravyumva? Uwundi nawene aramubwira ngo mwananje genda ukore mu rujya muzabibu. Uwundi nawe namubwira ati ntaho nja. Ngo muga mu nyuma aragenda aravyimvira acagenda arabikora. Hama caramubaza ngo none muri abo bahungu babiri mwumva ari uyuhe yagamburutse? Nimumbwire namwe hagamburutse uyu wagiye. Ariko wagiye mwibuke ko yavuze ngo ndanse. Ariko nahavuze ngo ndanse acaja kubikora. Hama wa undi nawe yaravyemeye n'umutima mwiza. Ariko avyemeye ntavyo yakora. Siko? Rero ndashaka kubabwira ngo kuba mwishengero, siko? Aha mwomengo turi peuple, siko? Y'abantu bemeye. Ndiyo Bwana. Siko turatuvuga? Yes Lord. Siko turatuvuga? Ngenza uko ushaka Mana. Siko turatuvuga? Mana, siko? Ariko ndashaka kubabwira ngo ukavuga ngo ndakwimitse. Ndagushize ku ntebe y'ubwami. Mana ni wewe wa mbere. Ivy'Imana ivuga ndashaka kubabwira ngo abitwa ko baja gusenga atarabapagani, ivy'Imana ivuga bayibwiye ngo ego Mana. Ariko sivyo bajamo.
rero nagenda babwire ngo hari ababasera nk'abapagani bari hariya hanze siko babihakanye babipinze ariko kugira ijambo ry'Imana bavuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryiwe ntukomantaze umutima. Hari abitwa ko bavyanse ariko bakavuga ngo ko numva umbengo hari ikintu Imana iriko irambwira bakagishira mu ngiro. Wewe wowe uri uwo muri eglise kuva kera uzirambiyemwo witwa kuri umukristo ariko ndashaka kukubwira ngo ivyo witwa vyose n'ivyo tukwita vyose muravyumva ico sico gihambaye. Igihambaye nuko uyu munsi ni wumva ijwi ryiwe udakomantaza umutima wawe. Amen. Uyu munsi none nkunda babwira ikintu kenga bene data twatanguye ndabashingira intahe yuda mutwaro waje mu kwa kane siko none iyo shaka sinaye kubikawusha none ndawikawushije nkaza ngaha kubigisha no kuvuga ubutumwa mwe mwomenya ko navyikawushije mwomenya ko ayishimana yambwiye nkacikawusha Paulo yesashije mu munsi takubonye bona umuntu naramparisa uravyumva eswe mwebwe mwomenya ko ndiko ndakomantaza umutima noza ha nkitwa umukristo mwiza nkicara mu kibanza c'imbere nkaza kubigisha nambaye ikoti nkamenya kumanika amaboko no gusubiramo tuswe vuvule mwe nta nakimwe mwomenya muravyumva ariko nshaka kubabwira ngo igihe cyose ntazoba ndiko ndakonsoma vitamine Imana iri ku buzima bwanje siko mu buzima bwa misi yose nzokonda mbe magara make kandi ibibazo bizoza bizohitana ubuzima bwanje binyica. Nararavye tuganiriye nabo bavyeyi iyo muciye mu kibazo gikomeye mwese murabitahura ndibaza nka abakuze nkanje okay urabona uyuciye mu kibazo gikomeye nk'ico nababwiye c'umwana kigutwara umwanya wose urabona nk'umwana uteza kumucunga kare karahema ntivyorosha uravyumva kigutwara umwanya wose kikugumiza mu bwoba gutinya ko niyapfa nabigize nabi azoba ari je ngo nkozigahafe muravyumva kwibaza mbega Imana izokiza mbega Imana irakiza biragoye. Rero kubera uri muri tension y'umwanya wose haragera ahantu umva ko nta kindi kintu na kimwe witeze kwihanganira ugatusanga rero wa wundi mwubakanye uyu munsi atashe yigira amafyeta ntamba urumva ashaka agwe mu ntebe ngo ndarushe ngo umunsi narushe ku kazi akubwiye ikintu gisanzwe ariko uti je yuja sha warushe urazi caye co kumara umunsi ucungana n'impwemu z'umuntu ntiyarashwanya yaravuze ibintu bisanzwe siko rero hari usanga ibibazo nk'ivyo bitera abantu gutandukana uravyumva ndashaka kubabwira ngo ega ntibigirisha abana niwe rero ndashaka kubwira ngo utari kura konsoma vitamine Imana yaguhaye kugira ngo uvyibuhe ukomere ugire amagara meza. Turasa akaroro kari simple ka corona siko corona yaraje bagashatuba ko yica abantu basanzwe bafite amagara make bagwaye ibi canke bashaje me akavuga ati ishikiye ku muntu w'umujene asanzwe akomeye asanzwe agira iki wewe irarengana siko ishikiye ku bantu nkanje je karanteye ndanywa gingembre karahera ariko naimaze amezi 2 canke 3 ntamotegwa subiye kumotegwa vuba nagomba ngira ubwo bandi mu bantu ni nkaho usanga nuka. Rero hari ibibazo bizoza mu buzima bwawe nivyagusanga utagira vitamine bizokumara. Hari n'ibibazo bitegwa n'abandi bantu atari wo wabizanye bikaza bigahitana abantu benshi ariko nivyagusanga utagira vitamine bizokwica bikumara. Ariko ndashaka kukubwira ngo kujya turirimba ngo uhoraho niwe nkomezi zanje niwe rutare nubakirako niwo nkinzo inkingira. Ndashaka kukubwira ngo Imana yaduhamagariye ko ivyerekeye inkomezi zacu tutabivoma kuri ibi bifatika byo ngaha ku isi. Imana yaduhamagariye yuko ivyerekeye inkomezi zacu tubivoma mu isi taboneka kugira ngo n'umwansi yoza kukwica avuga ati nica ibiboneka sambuye inzu yiwe ngiziki ariko sinzi gusambura isoko avomako kuko ntirisambuka.
rero bizoza kandi nivyaza bizombera akaryo ko kubona manifestation y'ubwiza bw'Imana. Bizoza kandi nivyaza bizombera akaryo ko abari iruhande yanje babona ugutabarwa kw'Imana kwanje. Bizoza kandi nivyaza nzobibonamwo ibitangaza bitandukanye. Kubera iki? Kubera yuko ubuzima bwa minsi yose nama nkonsoma vitamine ariyo Mana yanje, ariyo vitamine yanje. Amen. Nibitaba gutyo naho uzokurikiza imigenzo yose utonde mwishengero ugira ibisabwa byose, ariko ndakubwiye ngo umunsi bizoza, umunsi gihuhusi kizoza, umunsi imvura izogwa, umunsi umuyaga uzosuma, ndakubwiye ngo uzosuma kuri iyo nzu yawe y'ubuzima wubatse, kandi ngo hwine yayo ugusambuka kwayo ngo kuzoba total. Turafise abantu twasenganye kuva kera, bamwe batahaye agaciro Imana nkuko bateza kuyiha, ibibazo vyarabishe birabamara, hama ugusambuka kwabo kwabaye total. Ariko turafise abandi bantu twasenganye kuva kera bakonsomye vitamine, kumbure bahuye n'ibibazo binakomeye kurusha babandi bandi, ariko uno musi muhuye n'umuntu yuzuye intahe akwereka muri vyose ingene yagera abona Imana. Amin. Rero uguhita muntu kwawe mwene data uyu munsi ni wumva ijwi ryiwe ntukomantaza umutima, kuko ndashaka kuvuga ngo uwo mpwemu azobatwara mu byo mutamenyereye, uwo mpwemu azobatwara mu bitajanye na mentalite yiwanyu, uwo mpwemu azobatwara mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ndashaka kuvuga ngo ni wumva ijwi ryiwe ntukomantaza umutima. Misi yose aguhaye occasion, siko iyo vitamine yijya, kuko utayiriye ntuzobaho ubuzima bw'intsinzi wagenewe. Amen. Imana ibahezagire cyane.